mu mahiganwa ushaka atanu yose akinwa rero kuvuga kugeza muri kano kandi ko nuko Kylian Mbappe nawe novuga ngo yongeye ko karakora amateka novuga ngo adasanzwe kugeza muri kino kuko ni Kylian Mbappe rote ku munsi w'ejo atsinda double bahona kino gihugu ca Ukraine akugenda atanga passe zive shika kuri imwe n'utwo novuga ngo Kylian Mbappe novuga ku munsi w'ejo yakiga kwiza ibitsina novuga ngo bishika ku bitsindo novuga ngo amajana 4 aho novuga ngo wanashaka inyuma kuba mu myaka 26 gusa Kylian Mbappe akagiye kuba aba umukinyi novuga ngo akiri muto wanashaka no muri kahise amaze kuba akwiza ibitsina bishika kuri 4 aho novuga ngo kuba shaka wanashaka n'amakinyi n'amazina tuzi ko yabikoze canke agifise izina rikomeye cyane nka Lionel Messi yakisana nuko ku myaka 26 n'amezi 10 hamwe n'imisi 24 Kylian Mbappe afise akiga kwidusindishika ku majana 4 mugiye abandi bakinyi batandukanye babakina ku mugano uvuga ngo canke ba Lionel Messi na Cristiano Ronaldo witwa Lionel Messi ku myaka yakwije ibitsindo uvuga ngo ibitsindo amajana 4 afite imyaka 27 afite amezi ashaka kuri 3 hamwe n'imisi ashaka kuri 3 mugiye mugenzi wiwe witwa Cristiano Ronaldo nawe yakwije ibitsindo bishika ku majana 4 muri equipe nationale uvuga wibufa ya Portugal nawe afite imyaka 40 uvuga ngo imyaka 28 n'amezi 11 hamwe n'imisindwi rero witwa Kylian Mbappe rote ku munsi w'ejo yakoze ibintu bidasanzwe yakwije vuga ngo itsindo bishika kubujije amajana 4 akaba bayi mukinyi wa mbere akiri muto akwije ibitsindo vuga ngo bishika ku majana 4 aho arashaka witwa Kylian Mbappe rote muri toute competition confondue no munsi afite ibitsindo nuvuga ngo mu nkino 20 amaze gutsinda ibitsindo 22 akamaze gutanga passes zibishika kuri 4 ni Kylian Mbappe rote Houston inyuma ko ariko yigenza neza umwe bakiruva badasanzwe babicikoze bigacika muri equipe yitwa Monaco muri Paris Saint-Germain muri equipe yitwa MADRID ubu nagiye kubakora kandi kazi uvuga badasanzwe kwiza ibitsina shika amajana 4 muri equipe nationale akiri muto cyakora bakiye batandukanye nka Cristiano Ronaldo witwa Lionel Messi. Kylian Mbappe roti mu myaka 25 abaye mukinyi wa mbere mu mateka amaze kuba akwiza ibitsindo bigira mu majana 4 hariya hasumba ba Lionel Messi hasumba ba Cristiano Ronaldo numwe mu bakinyi kandi kanatsinda mu buryo kinamo urabona yuko afise n'inyota yo gutsinda ivyo bitsindo kanatsinda n'ibisumba hazona birenza kubera yuko aratsinda ni gake Kylian Mbappe rutazo gukinira urukino ubone ko avuyeyo ataronse ico gitsindo kanatsinda ni nayo karite yiwe nimba wumvise Kylian Mbappe roti wumva igitsindo muri rusange n'umukinyi ubona ko ivyo akina byose wowe inyota yiwe nyamukuru nukuronka ico gitsindo kumva ko yotsinda nibwo ukina kwiza kwa Kylian Mbappe roti remba numva rero namwe mu mateka meza cyane ategwa yandikwa na Kylian Mbappe roti kandi kubijenye n'ibitsindo byo twiteze kwazo kwandika nandi mateka zoca ubundi buhigo byinshi cyane muri no football y'amaguru kuko n'umukinya akina bikunze kandi akina gerageza kubona ukagerageza kubona yuko afise niyo nyota yo gushobora kuronka ico gitsindo remba numva rero Kylian Mbappe roti n'ubundi buhigo byinshi we muri karere yiwe azona buca n'ibitsindo byinshi ndamwiteze ko Kylian Mbappe roti muri karere yiwe nditeze ko ari umwe mu bakinyi azoheza kariyeri amaze gukwiza ibitsindo bigira ku majana 7 hari amajana 7 mugenzi wiwe Cristiano Ronaldo nawe agomba kwiza ibitsindo igihumbi ndetse nabirenze novuga ko bwa mbere na mbere ni Kylian Mbappe rutine yanagize kinavuga kuri bino bintu canke se kubijanye n'ibiharuro by'ubwo bariko baramubaza ku bitsindo yatsinze aravuga ngo yari yujuje novuga ibitsindo bigira ku majana 4 muri kariyeri yiwe igiharuro novuga kidasanzwe mu mupira w'amaguru aravuga ngo Kylian Mbappe aravuga ngo ibitsinda amajana 4 n'ubusa mu mitwe y'abantu ati ndashaka kwandika amateka muri sport yanje cyangwa mu mukino wanje ati kandi byasabwa ko ntegerezwa n'imiburi uri gutsinda ibitsinda amajana 4 aravuga ngo narabivuze mu minsi irenganye ni hari umunyaportugal afise ibitsinda amajana 950 n'ibindi n'umunyargentina afise hafi ibitsinda amajana 9 hari n'abandi ati ibitsinda amajana 4 yego nivyo mfasha kuguma mu mateka no kuguma muri uwo muzingi canke mwugo ruziga rutangaza abantu byumvikana ngo numwe mu bakinya bona ngo ikintu je mfise cyo nyinjiza mu mateka y'umupira w'amaguru nuko no bafise ibitsindo byinshi uwo munsi biroroshe kujija ngo Mbappe nta kintu yakinye kubera ko atasinze igitsindo na kimwe kubera ko nta wundi mukino wiwe tuzi no gutsinda ibitsindo no mu mitera rero ugerageje kuraba ni novuga amwe mu majambo adasanzwe no mugabo witwa Kylian Mbappe routine ni ibintu novuga biba bimeze neza cyane gose kuri we na mateka ariko arandika yaje gutsinda ibitsindo bigera ku majana nakiri muto ku minsi novuga ku myaka 26 n'amezi 10 n'imisi 24 abamwe mu bakinyi ba mbere beza mu mateka y'umupira w'amaguru batanguye kugeza kuri bino biharuro novuga ko
ni ibintu vyiza kumva umukinyi nk'ubu yatanguye ku mugwi serukiragihugu wa Faransa akiri ku myaka 18 ndetse no kugeza kano kanya ubona ngo baraca performinga neza. Yabaye iterabwoba kuri Ukraine yari kurazibira, yabaye umukinyi ubona ko yari ko aritanga cyane gose ndetse na kinyurukino rudasanzwe kuri kino kibuga cy'u Faransa citwa nako kino kibuga cha Paris Saint-Germain cha Parc des Princes. Atsinda ibitsindo bibiri, ni ikintu ciza cyane gose kuri we ndetse kinamwegeza no kugira ku bundi bushimwe nubwo ku giti ciwe bisa naho yabuze mu myaka irenganye, kubera ko natwara igikombe c'isi canke nagera kure afise ibaro vyiza, ni ibintu bishobora kumuhesha gutwara igikombe ca nako gutwara agashimwe ka Ballon d'Or, na cyane cyane ko muri equipe nka Madrid ishobora kuba kuma performance nza cyane gose. Nuko kabisa bimeze. Kylian Mbappe yegekwa kwiza ibitsindo novuga ngo ibitsindo amajana 4 ku myaka novuga ngo yiwe 20 novuga ngo ni 6. Kuzingiza ko byakinwa ku mugora w'ejo n'urukino rwa kuratsindwa na kino gihugu novuga ngo Portugal kiratsindwa itsindo na kino gihugu ca Irlande, itsindo shika kuri 2-0. Itsindo vyatsinzwe n'umukinyi yitwa Troy Parton mu bitwa Turere yanasizwe nashaka double. Match yari yatangujwemo n'abakinyi batandukanye ku ruhande rwa equipe yitwa Portugal, yakomva bati mbega Portugal naho yatsinzwe yakinisha abakinyi bande, nuko mu igore harimo witwa Diego Costa, mu witwa Gonzalo Inacio, Ruben Diaz, amakuri kabiri witwa Jogas nako witwa Joao Cancelo, Diego Dalo ku ruhande rwa nimero 3, mu kibuga yitwa Vitinha, Ruben Neves, Joao Neves batakisha Bernardo Silva, Joao Felix hamwe n'uwitwa novuga ngo Cristiano Ronaldo. Ni urukino rwa kuraba ku mugora w'ejo equipe yitwa ya Roberto Martinez, ndavuga equipe ya Portugal iza gutsinda novuga ngo Patrick itsinda ino equipe novuga ngo itsindwa ibitsindwa kuri 2-0, ariko bigaragara ko wanashaka naho yatsinzwe yagikuba wanashaka Portugal itsindwa kuri 2-0 yari yagikuba irangiza urukino ifite ibice 78 mu equipe ya Irlande nayo yagikuba irangiza novuga ngo ifite ibice 22, ariko iza kurangira Portugal ya Cristiano Ronaldo inaronka novuga ngo ikarate tukura kwa Cristiano Ronaldo wanashaka murata novuga ngo wa 31 witwa Cristiano Ronaldo gikuba naronka novuga ngo ikarate tukura. Rero equipe ya Portugal iza kuba itsindwa ibitsindwa ku 2 novuga ngo kubusa, byarayitumye wanashaka Portugal kugeza muri kino gihe bishobora kuba itararonka n'itike mu bitazo kwigenza rukino novuga ngo bimirije gukina, bashobora kuba banasezererwa. Ni Portugal Patrick itsindwa novuga ngo ibitsindwa ku 2-0 ku mugoroba w'ejo. Rwa rukino rudasanzwe ku gihugu ca Portugal, rwa rukino nabo nyene novuga ko rwari gushobora kubahesha kugera muri kino gikombe c'isi kigiye gukinwa muri 2026. N'abakinyi beza Portugal bafise mugabona ko rimwe na rimwe bakunze kunanizwa ku mpande zigiye zitandukanye, gutera mwiza mugasanga biriko biba ikibazo kuri no equipe ya Portugal, na cyane cyane ku munsi w'ejo ko bariko bakina n'igihugu ca Irlande kizi neza ngo jewe nsabwa gukora cyane gose kugira ngo ushobore gukura amanota imbere y'igihugu ca Portugal. Biraza barakina binjiye mu kibuga, urukino rurakomera gose, ubona ko imigwi yose iri kwirasatirana, mugabo ukabona ngo Portugal vy'ukuri bisanga inyuma gatonya iki gihugu ca Irlande, baza gutsindwa igisindo hakiri kare cyane gose ku munota wa 17 w'urukino. Kica mbere cyari kigoye kuri bano basore ba Portugal basanzwe bamenyerezwa n'umugabo witwa Roberto Martinez. Nuko ubona ngo ntivyari ko biragenda neza, umugabo witwa Joao Cancelo yariko akina ku ruhande iburyo ntivyari ko bimugendera neza, umugabo witwa Ruben Diaz hagati mu kibuga muri defense ntivyari bimeze neza, Cristiano Ronaldo ntiyariko aragaragara, nta kintu yariko arafasha mu kibuga uretse ko nyene yarakeneye imipira myinshi kugira ngo ashobore gutsinda ibitsindo, mugabo bitaje kuborohera kugira ngo bashobore kuva imbere y'iki gihugu. Nuvuga ko ugerageje kuraba muri rusangi Portugal bagerageje gukina urukino rwiza imbere ya Irlande, kanatsinda baranifatira bigaragara ino equipe ya Irlande. Mugabo Irlande bakoze ikintu kimwe kivuga ngo tubareke bakine mugabo natwe dutsinde. Tuza kurondera uburyo buke bwo gutsinda, mugabo buke tuza kuronka turaza kuvyaza umusaruro turonka ivyo bitsindo bimeze neza. Uravye ijoro ryakibaje gutera imipira 3 gusa mu izamu rya Portugal, mugabo iyo mipira 3 yonyene byaje kwironka mu gitsindo ibitsindo bigira kuri 2. Navuga ko rero kuprofita ama occasion vyabaye bimwe mu bintu vyafashije cyane gose no equipe ya Irlande. Ubwo babona ngo Portugal mu minota ya mbere y'urukino bariko bararondeza cyane imbere y'izamu rya Irlande, batera imipira igitandukanye, buno busuri bugira ama block en arrière, abaronka amakufrag yatandukanye, mugabo ukabona ngo biragoye by'ukuri ko Portugal bashobora kuza bakaronka igitsindo imbere ya Irlande yazibiye mu buryo bukomeye. Rero novuga ko bwa mbere na mbere kuba Irlande bashoboye guprofita okazi bagatsinda igihugu ca Portugal, vyabaye ibintu novuga
vyatangaje cyane gose byari bitangaje kubera ko n'igitsindo ca mbere batsinze kuri corner kiza gutsindwa none umusore yari yambaye nimero 7 no musore yitwa Troy Parota gitsinda ku mutwe ku minota 17 gusa urukino ubwo Portugal bari bazi ngo match tuyifise mu minwe mugabaza gutangazwa niki kintu caje kuboneka batsindwa igitsindo ca mbere hanyuma ugerageje kuraba imbere y'uko igice ca mbere kiza kurangira Portugal bagerageje kandi kubandanya basatira Ireland mugabo Ireland bongira baronka akaokazio kamwe akaokazio kabisa babona kumenga biragoye ko akoshobora kuvamo ikintu ariko ku finance cyangwa reka msimvuge ngo ni ku finance ku mukino mutari mwiza wari kukino n'umugabo witwa Ruben Diaz igisindo cya kabiri kiza kuboneka muri surface de réparation aterga ishuti gica mwizamu vire mu munyezamu wa Portugal n'umugabo witwa Diego Costa ntiyaba yakibona ikintu na kimwe navuga ko rero Portugal bagize pambi iza gutuma basa nabisanga inyuma mu bijanye n'ivyo bakina ku buryo biza kubasaba nubundi kubandanya bahanganye kugira ngo kuri match ya nyuma ariho bazokura insinzi imbere y'igihugu ca Armenia kugira ngo barabe yuko boshobora kwikarifya mu gikombe novuga ngo cheese uretse ko no kwita ko amahirwe arahari kubera ko Portugal bazokwakira no rukino muhira mu gihugu ca Portugal muri rino joro bagenda igihugu ca Ireland barabagiye muri Ireland nyene ariko bagiye gukira mu gihugu ca Portugal imbere y'abafana babo nizera ko bazodekorosha ibinsinzi ariko bazokina no rukino badafise umugabo witwa Cristiano Ronaldo